Yes guys nongeye kubasuhuza ndabifuriza kuvyukuri umugoroba mwiza, igitondo ciza, umutaga mwiza bivanye n'igihe uboneye iyi video. Rero aha tukaba turi kuri channel Murika Impano TV. Nimba utarakora subscribe kuri iyi channel ndagutumye kugira ngo ukore like, share, ukore subscribe kugira ngo video tuzoza turashirako uzoze urayibona. Ja muri YouTube yawe wandike Murika Impano TV iraca iza, hama ukore follow, ukore subscribe, urebe ama video ahari kuko urayakeneye guys. Rero iyi channel iduha ibintu vya mining, ibintu vy'ubwenge, ibintu bigezweho vyinshi. Ndagusaba rero nimba uri mushasha kuri iyi channel kola subscribe. Sasa reka twagiye. Ikintu guys tugira dukore, ngira ndabereke akantu k'ubwenge, akantu gakaze ku muntu wese afise trust wallet. N'umuntu atayifise ashobora kuyugurura uno musi nyene, hama agatangura nawe agakorera ayo mapoint. Kandi murazi ko trust wallet ari wallet yatanze amafaranga menshi. Ego no rero yatange aho turiko turakorera amapoint muri trust wallet. Urinjira rero muri trust wallet yawe, numara kwinjiramwo ikintu usabwa no kuba ufise trust wallet. Utayifise naho no gusaba kuca uyikereye ubunyene ukungene bakereya trust wallet. Murika Impano trust wallet. Aka kantu ndabatumye kugira ngo mugakore kugira ngo ibintu bigende neza. Mwibuke ko trust wallet ari wallet yamamaye, wallet ikoreshwa n'abantu benshi, wallet yizewe kuvyukuri, itanga amafaranga. Ku bantu bayitanguye bo barabizi, sindinda kubirandirako. Ugurura trust wallet yawe, numara kuyugurura ugeze muri dashboard yawe uku uraca uza ufyonde. Ndibaza murabona dashboard ya trust wallet yanje nuko imeze. Uraza kuduga rero, uraza kumanuka ufyonda hahanditse discover. Numara kuhafyonda mu gihe uzoba ufise connection zikwiye guys, haca haza aka kantu trust wallet points and unlock future reward. Urabona uca ufyonda aha muri market twe turiko turakenera aka kantu rero turaza gufyonda ko ahanditse ngo start. Tuhafyonze rero iraza kurodinga. Mu gihe ufise connection zikwiye tayari biraza kuca bikunda. Ego ariko mu gihe ata connection zikwiye biraza kugorana, bisaba kuba ufise connection zikwiye. Sasa rero guys urabona ko connection ari sawa. Ngaha murabona mfise ko ama point 180. Mfise make ya guys kubera ko mfise trust wallet zibiri. Iyi rero ndiko ndakoresha mfise ko 180. Wewe nugera ngaho uza gusanga ngaha ariko ubusa. Ngiye kukwereka ari uburyo ubigenza. Urabona akantu ngaha handitse ngo start. Handitse ngo start, niho uza ugafyonda. Umaze kuhafyonda reka ndahafyonde, barakwereka ngo verifying, bakaca bakubwira ngo done. Iyo bakubwiye ngo done, urabona yuko ica itangura guharura. Urabona ica itangura guharura urabona ko itanguye guharura amasaha 18. Ni ihera k'amasaha 18. Murabona ngaha irikira harura amasaha. Ya masaha 18 aheze, urongera ukaza muri trust wallet ukongera ugaclaiminga ayo yandi 10 ku munsi. Rero mu masaha 18 baguha ama point 10. Nuko bimeze. Aha barakubwira ngo if points are not claimed with 3 months they will be removed. Any claimed point must be using with 1 year before they expire. Byukuri iyo udaclaiminze aya ma point amezi 3 agahera ntazoba gifise agaciro, bazoca bayakurako. Ivyo sivyo turiko, ariko shaka ndabereka ikintu ngaha. Urabona ngaha ntara claiminga za zindi 10 nari mfise 180 kubera ikintu ntizitiyongereye guys. Ngaha iyo utafyonze ntiziza kuza ngaha. Reka ndahafyonda aha mubirebe. Urabona ko kariko kararodinga. Sasa urabona ko ziduze ino. Nuko rero ku bantu nabo mufise Ethereum muri trust wallet zanyu, murashobora gukora ikintu bitwa staking. Iyo ukoze staking uronka ama point 200. Ukoze staking ya 0,025 ushobora rero gukora iyo stake ya ma Ethereum 0,025 ugakorera ama point 200 ku munsi. Twebwe dukorera 10 ku munsi, ariko wowe ushobora gukorera 200 ku munsi kuduga. Rero aya ma point ngo bimeze gute, tuyahinduramo amafaranga gute, bigenda gute, tuyakorera gute kugira ngo agere muri rimikashi zacu canke se muri mu mabanki yacu gute guys. Video yindi nivyo bintu bisaba ko ndabereka. Rero ku muntu afise ikibazo niyandike muri commentaire munsi. Ku muntu atari muri group ya WhatsApp yanje yo kwigiramwe ama mining, description niho ama link yose ari.
camwinjira mukore n'amalinki ku bantu badafise Trust Wallet muzugurure kugira ngo twese dukore twumvikana. Sawa sawa, shalom shalom.